Rabi, nabonye rero Bujumbura ngo ibura ry'amashanyarazi rikomeje gutuma impinja nyinshi ziri kugwa mu bitaro. Nkibaza ese kugwa mu bitaro kw'izi mpinja nuko hari kuba ikibazo cy'umuriro bikaba byatuma donc ntago nabashaye kubisobanukirwa uburyo ki bari gupfa impinja already zamaze kuvuka. Niba umuntu yapfa ati mwihute mutwara umurambo kandi hari principe zikurikizwa ariko wavuga gutya ugasanga tuburundi murabwanga ntago umuntu apfuye mu Burundi ntazi ni principe zikurikizwa no kuja guhambwa nta bindi bintu ariko nanone reka nkubwire umuntu aba muri morgue kubera iki kubera ko ari indi yabi wabo bava hanze petetre ari indi yabaza ku maziko ibintu nk'ivyo mugana navyo oye no kwisuganyerega gushyingura birahenda Rabi nagomba ndakubwire umutebeje muri morgue wo birogereta kuko n'amafaranga uzi ku munsi amahera bariha jewe ndazi umugenzi wanje yamagije inisomene se wiwe muri morgue arindi yabava hanze kubasorora niko mubigita kubasororera niho baja ego mu bunwero buraho nyine urumva ubunwero bw'umubyeyi avyara umwe yamuha akazi uri kubyumva barihereje urukanwa ariko umungu wiwe aca asaba wiwe ko yotaha kuraba abana kuko asanzwe yubatse kwandika ariko buriterera bwariko burira yego ni wa muhungu yataha abasigaho nyuma bararindire ko umutama ataha mu rugo baramubura umuntu kugira ngo ntazona bivuga kurumva yategewe n'abamuzi birukanga ku ikomine kwitwara ngo bitwarire imbonera kure zibatwaye amafaranga berekane n'inguma icyo bakorewe niki barabafunze bati muvuga muri shaya amafaranga bakuru banyu turazi bari hanze iburaya ni mitwe muri ko murafonda kugira ngo muronke itike ikujana hanze yo bakuru bawe bari yavuye mu gasho ayarishe zambonera kure ntizafashwe zirayaherana araziherama mfite uburorero mbaye muri Bibiliya ati mfise ibimenyetso birenga kimwe mfise ibimenyetso birenga kimwe byerekana yuko mu Burundi wibwa ari we yiruka uwiciwe si warira bagutegeka gutwenga izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Rabi, nabonye rero Bujumbura ngo ibura ry'amashanyarazi rikomeje gutuma impinja nyinshi ziri kugwa mu bitaro. Nkibaza ese kugwa mu bitaro kw'izi mpinja nuko hari kuba ikibazo cy'umuriro bikaba byatuma donc ntago nabashaye kubisobanukirwa uburyo ki bari gupfa impinja already zamaze kuvuka. Ahubwo nibaza ko enda nk'umubyeyi uri kubyara bishobora kumugiraho efe oya impinja ziriko zirapfa ni bajya baba bavutse batageze bakabashira muri kuveze rero kuveze urazi kwikoresha umuyaga nkuba waracitse urazi ko bari batwavijije ko kuva 14 gushika 14 zo ku kwezi atamuriro uzobuhari muri ico gihe hopitale yategezwe kuba yarondeye groupe electrogene yukwatsa kugira ngo abari muri reanimation n'impinja nyene ziri muri kuveze ntizigira ibibazo ariko batubwira yuko groupe electrogene ya mbere ngo yarahiye iya kabiri nayo ngo ntigira n'imara imwe y'igitoro nico rero cyatumye abana bari muri za kuveze bapfa ahubwo n'abari bafise abantu muri morgue bamaze kwitaba Imana babategetse ko baza bakabakurayo bakaja kubahamba canke naho bakabatwara mu zindi morgue zayane mabito
z'ayandi mahopita aho ndakubwira muri Prince Jean Charles niho byabaye karundura ko burya Bujumbura ifise amahopito menshi naho wumva none se nta na generate bihari si ico kibazo rego umwe wese ikibazo dufise umwe wese arya hatumbereye impene irisha hiziritse ubujejwe kugura igitoro cizo generator aba yarayariye ubujejwe kugura generator nawe aba yaguze occasion ntazani iyikora kucyo umwe wese agenda arasoroma hari ugasanga ibitaro bisigaye vyitwa ko bihagaze ari inzu gusa to sempre sino ntushobora kunyumvisha muri Bujumbura ingene ibitaro vyose vyobura umuyaga nkuba hari Prince Jean Charles hari Prince Louis Gasore hari hôpital militaire hari nuzeye hôpital universitaire urumva izo hôpitaux zose aho nturashirira ko ama privé za CMCK nturashira ko za Kira hospital nturashira ko ibitaro biruzuye muri Bujumbura mugo kwambwira yuko utaronka ahantu biki kizi gutaronka ahantu twara umwana muri kuveze kubera umuyaga nkuba gusa byumvikana yuko umwe wese impenirisha hiziritse umwe wese ahari yarariye privé bien sûr ntiwoja kubabikaye kuko sakute norme mashe ko muri Kira hospital nta muntu asanzwe agwarirayo aya ko numva none ari amagorwa ku Burundi Rabi niba umuntu yapfa ati mwihute mutwara umurambo kandi hari principe zikurikizwa ariko wavuga gutya ugasanga tu Burundi murabwanga ntago umuntu apfuye mu Burundi ntazi ni principe zikurikizwa no kuja guhambwa nta bindi ariko nanone reka nkubwire umuntu aba muri morgue kubera iki kubera ko ari indi yabi wabo bava hanze petetre ari indi yabaza ku maziko ibintu nk'ivyo mugana navyo oye no kwisuganyerega gushyingura birahenda Rabi nagomba ndakubwire umutebeje muri morgue wo birogereta kuko n'amafaranga uzi ku munsi amahera bariha jewe ndazi umugenzi wanje yamagije inisomene se wiwe muri morgue arindi yabava hanze ku munsi yariho 100,000 ni muri leta yego cyane ku munsi yariho 100,000 morgue irariho ndabizi nyine ntahitariho ariko 100,000 cugwiza no minsi 10 c'est 1 million muri leta bikagera mu 100 by'amarundi ariko nya leta niyishonje gusumba na privé yumbwira ngo muri leta niyishonje gusumba privé kari ikibazo nimbuzi yuko hari gihe bigeze kuba bategeka abagwayi bo muri ntuzo bo mu bitaro ngo nimutanga amafaranga y'igitoro ca groupe n'amatara hari yego bakagaruka mu banyagihugu bagwaye zana amafaranga y'igitoro mutazanye amafaranga y'igitoro nta kuntu umuvyeyi yavyara nta kuntu umuvyeyi yibaruka aho byarabaye ngo ku ma station menshi ngo igitoro no cyakomeje n'ubundi ngo kuba ikibazo gikomeye cyane ubundi nuruhurirane rw'urusukirane rw'ibibazo dutegwa n'iyi leta ya Gitega kandi tudatuye ruzorangira nirutajana n'uwazizanye n'uwazanye ivyo bibazo ubundi kugira ngo ibibazo byo mu Burundi birangire nuko vyojana n'uwabizanye uzi yuko umuntu yazanye ibibazo niwe akwiye kujana n'ibibazo vyiwe sino ntibizopfa birangira ahubwo biragwira buri munsi kwisi yaruremwa none wibaza ko mu Burundi ari abatekinisiye bibijanye n'umuyaga nkubu kwisi yarurema na extension électrique ituma hahagarara iminsi ishika 15 umuriro ico kwisi yarore muzubaze ntibibaho nibatubwira ibindi bareke kutubesha nagiye nanabona ngo hari umugabo nakomeje kubona ifoto ye ngo witwa Salvatore wamubonye Salvatore nabonye aho nabonye ngo Salvatore barancagirije ni barancagirije yego ngo yaba ku mutumba Mboza komine mukaza bigusoma nk'iwacu n'intara ya Bujumbura yarafite imyaka 61 akaba umubyeyi w'abana 5 mu kazi ka minsi yose ngo yarasanzwe yubaka amazu aho uyu mugabo Salvatore rero ngo yaheruka kuronka akazi cyangwa se kiraka cyo kubaka inzu y'umunyagihugu ngaba kuri uwo mutumba babaho aho bari bumvikanye ko azoyubaka akayiheza ibyo
benshi bita gupatana. Uwo mutama rero yaratonze ku kazi ko kubaka nk'uko byahora ajyanye n'umuhungu wiwe ngo ku mugoroba bayejeje mwene kumuha akazi yaciye ababwira ko batotaha ahubwo agira abagurira agacupa kubasorora niko mubyita kubasororera niho baja ego mu bunywero buraho nyine urumva ubunywero bw'umubyeyi avyara umwe yamuha akazi uri kubyumva barihereje urukanwa ariko umuhungu wiwe aca asaba wiwe ko yotaha kuraba abana kuko asanzwe yubatse kwandika ariko buriterera bwariko burira yego ni wa muhungu yataha abasigaho nyuma bararindire ko umutama ataha mu rugo baramubura bukeye ku munsi wa tariki 9 mu gatondo ka kare niwo baca bumva abantu batabaza ko babonye ikiziga ca wa mutama. Abantu bahashitse basanze ikiziga ca Salvatore barashagirije kiryamye mu nzira hafi ya hamwe yariko anwera ya nzoga nkuko amasoko abyemeza. Icyo kiziga cyari gifite igikomere mu ijosi n'amaraso menshi cyane yuzuye mu kanwa. Baramunitse birumvikana. Urumva ati none abanyagihugu b'abarundi baragowe ati Salvatore yabuze ubutabera. Ibyo none nkibaza umuntu bimeze gutyo se ntibapima mu Burundi gupima bimwe byo gupima mbe bavyita ndi gupima amakanda niko mu Kirundi bavyita wamukoze ko bwa nyuma urazi ko babipima bagahita bamubona umuntu yamukozeho bwa nyuma. Yego bijya rero mu Burundi ntibishoboka atari umutegetsi ntibishoboka ahubwo ico autopsy mugira se na ADN ntazo bapima boza gupima autopsy. Nawe urakabijaho ndakabije ni bangaho maze kumva bapimwe autopsy bagiriwe autopsy ko na Ernest Manirumva yari mu icegera cyo gutwara orikome batigeze bayikora yaje gukorwa n'abanyamerika. Uri sure se nta autopsy mugira 100%. Chiga ibintu mvuga je biba bifise verification. Naze ndakubwiye ngo nuwishe Ernest Manirumva icegera cyo watwara orikome mu Burundi haje kugira autopsy les États-Unis d'Amérique. Nubwa mbere mbyumvishe n'ukuri kw'Imana. Kandi ikintu baca bihutira gukora muri ivyo bihutira kumuhamba kugira ngo ibimenyetso bihere. Ndaguha akarorero. La Fadere Niyere ntitwavuze yuko hari abapfasoni bagiye gusenya inkwi bahagafatwa babiri bagafatwa ku nguvu bagatako bakabica. Ubu wibaza ko vyagenze gute? Ababishe ntibagiye nabo ntibahambwe bikarangira. Yego. Ngoma ndaguha kandi karorero. Iyo nshitse ko ASSG ndumva ikirungurira ku mutima. Jewe mfise umugenzi wanje. Afise murumuna we ari Burundi. Muri province X ntiriwe ndakubwira. Kandi si na province yiwacu wanashaka. Umuhungu yakorera ishira hamwe gigenga gitwa Croix Rouge. Agatoza amafaranga mu banyagihugu sinzi vy'ama association bagira ya Croix Rouge. Imbonera kure ziramutegera. Zimutegeye zimumanukana mu mwonga kumwakirayo ya mafaranga kumunigirayo. Murumuna we yumva induru ya mukuru we aravuga ati uyu muntu ariko arakoma induru ni mukugwanje urazi umuntu muvukana ntushobora kumuyoberwa. Ahamagara uwo bari kumwe ati twiruke tuje kuraba ikiriko kiramukomesha iki induru. Bagiye basanga umuntu bariko baramunika. Zambonera kure ziriruka baramenya ni naka na naka na naka. Amafaranga barayatwaye bariko baraniga umuntu kugira ngo ntazona bivuga kurumva yategewe n'abamuzi birukanga ku ikomine kwitwara ngo bitwarire imbonera kure zibatwaye amafaranga berekane n'inguma. Ico bakorewe ni iki barabafunze. Bati muvuga muri shaya amafaranga bakuru banyu turazi bari hanze iburaya ni mitwe muri ko murafonda kugira ngo muronke itike ikujana hanze yo bakuru bawe bari. Yavuye mu gasho ayarishe zambonera kure ntizafashwe zirayaherana araziheramo. None nivyo uri kurabaza ngo mbege ngo se kwasa mu Burundi uwibwe niwe yiruka n'uwiciwe niwe ahunga. Tanakikubwire rero nabonye yuko umengo ntuvyemera. Ni kabiri kangaha abasirikare baguye Kongo bakabuza abagore babo n'abavyeyi babo kugandara ntibaroveko.
ivyo ntiwagiye uravyumva none nimba umusirikare yogwa ikongo bakavuga ngo yagiye mu migwi igwana bakabuza abavyeyi kugandara no kuruvako ikindi ushaka ni iki c'uwo aho uwo nyene inzu ugiye kuraba usanga ari mu mugambwe CNDD-FDD yaragaye ari kizinu cagaye avuga ati nta nkurikiza umushenzi w'umuzehe n'inda azomungurikiranako termine n'umuryango ntukurikirane ngo umenye wakurikirana abafunga wowe byabaye kabiri kangahe sindiko ndaguha uburorero se kabiri kangahe jewe mfise umuntu ari muri commune X ntiriwe ndakubwira reka ndaguha kandi karorero kajanye n'urupfu tureke data bavuga ngo ivyo naguhaye karorero k'amafaranga reka ndaguha karorero k'urupfu mfise umuntu haje umusuma atobora inzu atoboye inzu amwirukako vyanka kwa muhamvya akoma induru imbonera kure zo ku mutumba zimufasha kumutegera wewe yisubirira muhira ati ko atanye ivyo yari amaze gutobora inzu Imana ishimwe reka barabimenya zambonera kure ziruka kuri wa muntu ziramufata zimwaka amafaranga arayabura zimutsindaho ziramwica uriho urantegera ndawutegera bwakeye polisi iza gufata wa muntu yibwe abamwishe imbonera kure zamwishe ntizigeze zifatwa amaze amezi 9 mu munyororo amaze amezi 9 mu munyororo aho erega iyo turiko turavuga ibintu vyo mu Burundi abantu bavyita joke canke uko tugira abize turenze urugero y'ivyo tuvuga mfite uburorero mbaye muri Bibiliya ati mfise ibimenyetso birenga kimwe mfise ibimenyetso birenga kimwe vyerekana yuko mu Burundi wibwa ari we yiruka uwiciwe si warira bagutegeka gutwenga hanyuma bikarangira ivyatanguriye he nimba uzi ko muri manifestation uribuka yuko umuntu yitwa Desire w'amahoro bafunzwe yatwara Jemil igipolisi uribuka ko yarashe ikwasteri yuzuye abantu bavuye ku maziko akayirasana n'itagisi abantu bagapfa bakarangira n'irizo bata poursuite judiciaire raba ivyo bintu ravyibagiye ko vyabaye nako mvyibuka urabona kwasteri ata muntu harimwo afise inkoho bayirasishije lance rocket n'amamitrayezi abacitse ku 10 imbonera kwe zabatora za Gihanga na hehe zibamarira ivyo ni ibintu vyabaye nta poursuite judiciaire yigeze iba none uri kurambwira ngo umuntu ngo bamutoye ikiziga mu Burundi gutogwa ikiziga bisiguri ahubwo tukiri naho ngaho wenda dusoza kuri aho Donatien Nduwimana uramuzi aho nabonye ngo inyuma y'indwi zishika zitatu ngiye kubihuza n'ibyo ngo Nestor Nduwimana yitabye Imana umuryango wahisemo kumushingurana itekana ngo ikiziga cy'uwo munyagihugu cyari cyagumye mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Ngozi inyuma yo kwitaba Imana kwigenekerezo rya 18 urumva urupfu rwe rukaba rwavuye ku mahiri yakubitiwe ibibando yego kubuhiri ni nko mu Kinyarwanda yakubitaho yakoreraga kwigenekerezo ryo ku itariki 14 z'ukwa 7 2025 bikozwe n'umukuru wa sentare y'intango Tangara ni muri Ngozi Butoyi Jean Pierre afadikanyije na polisi babiri bo muri komisariya ya Tangara Emmanuel Bizimana Jean Baptiste Nijimbere ngo gushika ubu agahinda ni kenshi cyane ku muryango we wose buwo munyagihugu kuko ubutungane bushaka kunigira mu menshi iyo dosiye bakabandanya basaba ubutungane kuri abo yagandaguwe naco azira urumva bamukubise nibo bari gusabira iki ubutungane ahubwo nyene wibuke ko uwamwicishije wumva ko ari ntuzeye ari umucamanza uragira ngo bizogende gute uwishwe n'imbonera kure ntakurikiranwa hari akantu wishwe na procureur nawe aho ni bahambe ko kubarananagize na neza hanyuma bagandare barengane ahubwo nikizokurikira ndanakubwire n'ikindi kizokurikira ubu bagiye kuzotangura gutera ubwo umuryango wiwe ati umuntu azohirahira agakurikirana urubanza nawe nyene turamumukurikiza ntibisiba ivyo n'uburorero bwinshi no kubwira baca baza bakagutera ubwo bati nuhirahira ukaja kwitwara iyi dosiye tukayumva nashoboka ko biba president atabizi nanone kuko reka mbwire Rabi hari ibintu umuntu akora mu nyungu ze atari inyungu zuko umukuru w'igihugu abizi akaba hari service runaka itagenda neza yego ndavyemera nanje ndavyemera atari ko bose babikora ugasanga nk'aba ngaba babikoze ku giti cyabo president Neva
ndavyemera naje sibishoboka nabyo ndavyemera 100%. ahubwo none buramatari w'intara akora iki ko yashizweho na Evariste Ndayishimiye canke reka tureke kuvuga ko buramatari data banje atacakora reka tubivuge uko nguko ariko usivye yuko na buramatari ababizi kandi n'icyariho cy'umukuru w'igihugu mu ntara yego umukuru w'igipolisi muri iyo ntara akora iki Procureur General de la République muri iyo ntara ya Ngozi akora iki ke procureur n'umuntu ukomeye cyane avuze nibaza yuko bibaye nimba ivyo bintu vyabaye Ngozi nkaba ndakubwiye ivyabaye muri Makamba muri Burunga y'ubushasha nkaba nkakubwira ivyabaye muri Muramvya nkakubwira ivyabaye ku Muzinda no muri Cibitoke none ivyo vyose Evariste Ndayishimiye yarazivye amatwi ku buryo atakintu na kimwe yoba yarumvise muri ivyo ngo abikorereko ko ataho tubona yentervenye ngo tuvuge tuti ibindi vyamucitse vyaciye mu Kenya yaba amaze ku intervena na hamwe uwahungutse avuye Mahama agashika bakamusokora mu itagisi amaze iminsi ari mu tagisimeni bakamwica mu Kirundo Gervain Ndirakobuca ari premier ministre umugore agapardona mu ikoraniro Gervain Ndirakobuca yagirishije mu Kirundo ati jewe umugabo wanje bamutwaye kunuko imbonera kure zaramwishe mu ndo habera ubutungane Gervain Ndirakobuca yamwishuye si premier ministre ni yari premier ministre yamubwiye ngo ababijejwe bazobikurikirana niri zuba yari imosheje ari marero umbwire ngo never ntavyazi areka kubimenya kuko atavyakeneye nibindi ntavyazomenya kuko ntavyakeneye iyo aba bikeneye yobaye abizi kuko abo yashinze izo service zose none nta nama ziheze iyinga bakora ngo batanga amaraporo mbe urazi yuko iperereza ico bita iperereza uzi ko iperereza normal dans bonne condition utwara iperereza mu ntara ategerezwa kuzinduka mu gitondo ahereza raporo umukuru w'igihugu ingene mu ntara yewe vyaraye none ivyo atabivuze ubwira ngo bigende gute je nibaza rero yuko katwikomereza kandi noneho burya hari ibivugirwa muri corridor utamenya kubera CNDD-FDD aba batwara bose ari abantu bari baramenyeye ubwicanyi bagwanye mu ishamba ari abicanyi ari abantu bakoresha ibintu by'amacakubiri n'iki hajya mu mpisha baramubwira ati uza bagandagurukiye ku rugambi wacu umwe atwaye iki genda ufata ingingo kuzibona ivyo ndabizi ko vyamabiri ko biravugwa ni ukwihangana abafite ibyo bibazo ni ukuri nta kindi twavuga gusa n'akamaramaza niko mubyita rabi twikomereze kina mwanzo kina muisho tena izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.